Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabafatiye cane ku ngingo iriko iravurwa kuri Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro vyiza cane mu Burundi Kira Hospital. Dr Christophe Sahabo yaryamitswe mu bitaro Rwakaredi inyuma yo kurenguka umwanya mutoya ku gisabo kidasanzwe c'abashingwamanza biwe Dr Christophe Sahabo yaremerewe kurungikwa mu bitaro vya leta Rwakaredi biri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ubu yahoze arongoye ibitaro vyiza cane mu Burundi Kira Hospital ntiyashoboye kumara umwanya wose wo kumvirizwa muri sentare ya Muha iri mu bumanuko bwa Bujumbura muganga Christophe Sahabo akaba agwajwe n'umuntu umwe ari nawe afise uruhusha rwo kwinjira muri ico cumba nk'uko SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru yabimenye kuri ubu wa kabiri ku mugoroba uwo yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibitaro vyiza cane mu Burundi Kira Hospital yashikanywe kuri ivyo bitaro vyo mu Kamenge kuri ubu wa kabiri nyuma y'umutaga yaravuye mu ntahe aho yari yarengukijwe ariko atashoboye kumara vyinshi ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure naho biruko ariko womenya ko muganga Christophe Sahabo yasubijwe mu ibohero rya Ruyigi n'ahamagara amukitse amakuru dukura mu ibohero rya Ruyigi avuga ko muganga Christophe Sahabo yashitse mu ibohero rikuru rya Ruyigi hafi igihe c'isaha 10 z'umuhingamo hari haheze amasaha makeya bamukuye mu bitaro aho yari ku musego muganga Christophe Sahabo yasubijwe mu ibohero rya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi bikozwe n'igendereza ry'u Burundi igihe yashika yinjijwe mu kumba hapfungiwemwo n'ubu niho ari SOS Media Burundi ikabikesha amakuru yakuye mu ibohero rya Ruyigi mu Burundi amabohero arafise amavuriro canke aho bakwirikiranirwa n'abavuzi mugabo uwo yahoze arongoye ibitaro vyiza vya mbere mu Burundi hari vyo Kira Hospital niyajanywe mu ivuriro azokwivura wenyene ni umuganga uko akaba ari k'abategetsi bacu bibaza uko akaba ari k'umupfungwa wo mu Ruyigi umwe yivugiye n'akababaro vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi mu ntara ya Cibitoke ibura ry'amazi ku mugwa mukuru w'intara niyo makuru hariko arahavugwa cane amazi arabuze bikabije ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi haraheze indwi irenga atanima na rimwe riva mu mabombo abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba ko bazohava bandura indwara zifatiye ku isuku rike muri iki gihe havugwa akaranda k'urukushi rw'inkende ishirahamwe Regideso rivuga ko igisagara kiguma caguka mu gihe abakenera amazi baguma biyongera vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Dr Christophe Sahabo yaryamitswe mu bitaro Rwakaredi inyuma yo kurenguka umwanya mutoya ku gisabo kidasanzwe c'abashingwamanza biwe Dr Christophe Sahabo yaremerewe kurungikwa mu bitaro vya leta Rwakaredi biri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura
uwo yahoze arongoye ibitaro vyiza cane mu Burundi Kira Hospital ntiyashoboye kumara umwanya wose wo kumvirizwa muri sentare ya Muha iri mu bumanuko bwa Bujumbura kuri uwu wa kabiri. Muganga Christophe Sahabo hagwajwe n'umuntu umwe hari nawe afise uruhusha rwo kwinjira muri ico cumba nk'uko SOS Media Burundi yabimenye kuri uwu wa kabiri ku mugoroba. Uwo yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibitaro vyiza cane mu Burundi Kira Hospital yashikanywe kuri ivyo bitaro vyo mu Kamenge nyene kuri uwu wa kabiri inyuma y'umutaga. Yari avuye mu ntahe aho yari yarengukijwe ariko atashoboye kumara. Dr Sahabo Christophe yarengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Muha afise intege nkeya cane kubera indwara agwaye y'asima imurembeje hamwe n'ivumbuka rinini ry'umurindi w'amaraso hamaranye indwi. Ibohero rya Ruyigi ntiryashoboye kumuvuza. Uko akaba ari kumwe mu baburanyi biwe yabwiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Amaze gufatwa n'ivyuya vyinshi inyonko akanadahwa, muganga Sahabo ntiyashoboye kumara urubanza yarengukishijwemwo. Sentare yaciye ihagarika iyo ntahe. Uko akaba ariko uwo mushingwamanza yemeza. Muganga Christophe Sahabo yari yavuye mw'ibohero rikuru rya Ruyigi riri mu buseruko bw'Uburundi kare mu gitondo kandi bitari biteguwe ku bwa bamwe mu masoko, ariko ayandi masoko abona ko yari azi ko azorenguka. Ejo ku munsi wa mbere yaragiye kuvugana n'uwurongoye ibohero rikuru. Ntanyeka ko yari azi biciye kuri telefone ko arenguka, ariko yahisemwo kubinuma. Ivyo akaba ari ibivugwa namwe mu masoko yo mw'ibohero rikuru rya Ruyigi. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yemereye ubwiwe ko ari we yapfunze Sahabo. Urubanza rwungururijwe ku wa 17 Nyakanga. Abahinga mu mategeko y'u Burundi na mpuzamakungu bavuga ko ipfungwa ryiwe hari ikimenyetso ceruye c'ikoreshwa ry'ubutungane bw'u Burundi. Kandi womenya ko muganga Christophe Sahabo yasubijwe mw'ibohero rya Ruyigi n'ahamagara amukitse. Amakuru dukura mw'ibohero rya Ruyigi havuga ko muganga Christophe Sahabo yashitse mw'ibohero rikuru rya Ruyigi hafi igihe c'isaha 10 z'umuhingamo. Hakaba hari haheze amasaha makeya bamukuye mu bitaro aho yari ku musego. Muganga Christophe Sahabo yasubijwe mw'ibohero rya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi bikozwe n'igendereza ry'u Burundi. Igihe yashika yinjijwe mu kumba hapfungiwe mwo n'ubu nihari. SOS Media Burundi ikabikesha amakuru yakuye mw'ibohero rya Ruyigi mu Burundi. Amabohero arafise amavuriro canke aho bakurikiranirwa n'abavuzi. Mugabo uwo yahoze arongoye ibitaro vyiza vya mbere mu Burundi hari vyo Kira Hospital ntiyajanywe mw'ivuriro. Azokwivura wenyene ni umuganga. Uko akaba ariko abategetsi bacu bibaza. Niko umupfungwa wo mu Ruyigi umwe yivugiye n'akababaro. Muganga Christophe Sahabo hari haheze amasaha make yakuwe ku musego aho yari mu bitaro bikukira kaminuza vyo mu Kamenge vyitiriwe umwami Karedi. Abaganga biwe bavuze n'umubabaro bati muganga Christophe yakuwemwo amaserumu hatarahera aca ajanwa ubwo nyene mu Ruyigi kandi ari indembe. Hakaba hari kuri uwu wa kane ku muhingamo. Yari yajanywe kwa muganga nyuma yaho vyanyiye ari imbere ya sentare yarengutse kubura. Vyahavuye vyanga kubera amagara yaciye amukika. Abashingwamanza ba Sahabo n'abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi n'abanyamahanga ntibahengeshanya kwiyamiriza ico bise ikoreshwa ry'ubutungane muri dosiye yerekeye Sahabo. Nayo kandi mu ntara y'Icibitoke hariko haravugwa ibura ry'amazi ku mugwa mukuru w'intara. Amazi arabuze bikabije ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Haraheze indwi irenga atanima na rimwe riva mu mabombo. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba ko bazohava bandura indwara zifatiye kw'isuku rike muri iki gihe havugwa akaranda k'urukushi rw'inkende. Ishirahamwe Regideso rivuga ko igisagara kiguma caguka mu gihe abakenera amazi baguma biyongera. Ibintu vyarenze inkombe muri iyi minsi iheze. Abanyagihugu nabo ku bw'amasoko hatandukanye bategerezwa kugenda ibirometero vyinshi kugira ngo baronke amaritiro makeya y'amazi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Hagati aho imirongo miremire iribonekeza imbere y'amabombo hagikora.
abanyonga amakinga bashirako amabido agaragara bakaja kurondera amazi aho hose hashoboka. Isoko ryaho mu Cibitoke rimenyesha ko amazi abuze ku rugero rw'aho hibonekeza iduga ry'igiciro c'ibido y'amaritiro 20 kuva ku mafaranga 500 kikaja ku mafaranga 700 mbere n'ayarenga. Iryo soko nyene rimenyesha ko mu mihana habuze amazi yo gukora isuku mu mazu, kumesura canke guteka. Iryo bura ry'amazi riribonekeza kandi mu bibanza vyo gukoreramwo no ku mavuriro. Kuri aho hanyuma ibikorwa vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke biratewe ingorane n'ikena ry'amazi meza. Aho rero isuku ntirivugwa cane cane mu kibanza co kubagiramwo, aho kwakirira abavyeyi no mu gice abana bagwariramwo. Ibisata vyose vyo kuri ivyo bitaro birafise ingorane y'amazi meza nk'uko bivugwa n'umwe mu bakorera ngaho nyene mu gisata co kuvura abagwayi. Duhakwa kuzoza tubona hasubiriye kwiyadukiza indwara harimwo iziterwa n'isuku rike nka korera na macinya. Uko akaba ariko ashimangira. Akaranda k'urukushi karateye umutima uhagaze. Umwe mu baganga bakiri bato we ntahisha amakenga yiwe. Kubw'ivyo avuga, ibura ry'amazi ririko riribonekeza ubu rije gusongera isibe. Ibura ry'amazi ririko riribonekeza ubu rije gusongera isibe na rirya haheruka kwibonekeza akaranda k'urukushi rw'inkende. Kubwiwe ico kiza gisaba ko mu kucikingira umuntu akaraba n'amazi meza no kugira isuku mu bibanza rusangi kirashobora kwiyongera bivuye kuri ubwo bukene bw'amazi meza. Ivy'uko ashobora kandi kurandagata akaranda k'urukushi rw'inkende biranavugwa n'umwe mu bahinga bo mu gisata c'amagara y'abantu. Anongera koko abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke na cane cane muri komine ya Rugombo akenshi bikora ku mazi mabi cane y'inzuzi za Nyamagana, Nyakahunda ndetse na Rusizi. Ikindi, izo nzuzi zikoreshwa mu kuvomera amazi y'imiceri harimwo imiti itari myiza ku magara y'abantu. Ikindi, ibiro bifise ubuzu bwa surwumwe buri imbere mu nyubakwa biranuka nabi. Abakorera muri ivyo biro n'abipfuza ibitandukanye basaba ntibagikoresha ivyo bibanza birangwa n'isuku rike kubera ubwo bukene bw'amazi meza. Imbere y'izo ngorane intwaro isa n'iyarengewe n'ibiriko biraba. Umwe mu bajejwe intwaro twavuganye ntanyegeza ubwoba bwiwe, agahamagarira abanyagihugu kudakoresha amazi y'inzuzi. Kubw'uwurongoye Regideso mu Cibitoke, ikena ry'amazi meza mu mabombo biva ahanini kuri iri ci rirerire. Ikindi naco nk'uko abandanya yigana iyaguka ry'igisagara ca Cibitoke n'imicungararo yaco bituma hiyongera ugukenera amazi kurusha. George Icintije amenyesha ko mu gutora umuti hariko harategurwa gukorwa amabombo yapfuye imbere yo guhamagarira abanyagihugu kubungabunga inyubakwa z'amazi zigikora. Ariko ayandi masoko muri Regideso hasigura ko nyinshi mu nyubakwa z'iryo shirahamwe ritanga amazi rikanayadandaza zipfa ntizisubirizwe. Bamwe mu ncabwenge ziba mu ntara ya Cibitoke bariyamiriza ibikorwa vya Regideso ku bwabo bibuze umuhinga yabinonosoye n'uburyo mu ntumbero yo kugura ibikoresho bishasha no kubungabunga ibishaje. Ubukene bw'amazi bwisubiriza muri iyo ntara yo mu buraruko bushira ubuseruko bw'Uburundi buraraje ishinga abatari bake. Umwe mu bahinga mu bijanye n'isuku n'isukura hasaba Regideso ko yokwimba amazi ari mu kuzimu aboneka habanje gupompwa mu ntumbero yo gutanga amazi ku miryango myinshi ishoboka no mu buzi bwa leta. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.